mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka niho uwitwa Benilde Audran Nininahazwe umugabo yitura igipolisi c'u Burundi gisaba ko comufasha kurondera umugore wiwe bari bubakanye yitwa Ndayishimiye Emeline, akaba yakibwira yuko bari baramaze kubakana biciye mu mategeko imbere y'abaserukira leta, bagira baje kuronswa umuhezagiro mu isengero ngo niho yaciye amutoroka arazimya n'amatelefone yiwe yose. Uwo mugabo rero yituye igipolisi agisaba ko comufasha kumuronderera uwo bubakanye, ati ntazi iyo yaroye, ntazi n'ivyamushikiye, atashobora no kuba atakiriho. Ubu rero haciye hafi amezi 3 arenga kuva ivyo bibaye, niho mu ndwi iheze uyu mupfasoni Emeline Ndayishimiye yahava yitura igipolisi cari ko kiramurondera. Igipolisi uno munsi twari twabahamagaye kugira ngo tumubereke mumubone koko uyu muntu yari yavuzwe ko mbere n'ibintu vyinshi, yandikwa ko n'ibintu vyinshi kuri za gihuri, mumubone yuko uno munsi ahari kandi ko ari muzima. Nivyo murabona ko yahindutse, murabona ko atagisana ya mafoto ya cagihe bagira ubugeni imbere y'userukira leta, murabona ko asa n'umumerewe nabi bivanye n'ivyo n'ukungene yarabayeho muri aya mezi 3 yose arenga. Uyu rero akaba igipolisi kuva acituriye caciye gitanguza amatohoza yimbitse kugira kimenye ivyabaye n'ivyashikiye umuntu ivyo arivyo. Rero igipolisi kiriko kiramutohoza ko kubijanye n'icaha co guta urugo, ko twabivuze yuko yarasanzwe yubatse vyisunze amategeko, yarataye urugo. Ico naco n'icaha musanzwe mubizi gitegekanijwe n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi ku mu ngingo yacu y'amajana 556 kiranamutohoza ko kandi ibijanye n'ububeshi no gusesaguza imiryango, mbere no gusuzugura no gufata minenegwe imiryango hamwe n'inzego za leta, ko murumva yuko n'ubuserukira leta yari yarabaganishije vyisunze amategeko. Ikindi twomenyesha nuko aya mezi 3 arenga yari yayamaze ari ahantu yari yajanywe n'ishirahamwe ry'abakenyezi bizi vy'amategeko, aho bakaba bari bamujanye bamugaranira aho hantu, akaba atarafise uburenganzira bwo kuva mu cumba, icibagiwe coco no kurengana urupangu, akaba atarafise uburenganzira bwo kuvugana n'abantu akoresheje telefone, ntiyashobora gukora kuri telefone yiwe muri aya mezi yose, akaba mbere atarafise n'uburenganzira bw'uko ari umuntu n'umwe aza kumuraba ngo amuganirize kuraba ivyiwe, nubwo yoba ari umuvyeyi amuvyara, nubwo yoba ari uwo mu muryango, nta n'umwe yarafise uburenganzira bwo kumushikira muri iki gihe cose. Muca mwumva yuko rino shirahamwe ryamugiriye ari ibidakorerwa abantu. Murumva ko ari ibidakorerwa abantu gufata umuntu akuze ukamugaranira ahantu aya mezi arenga 3 adafise uburenganzira ku kintu na kimwe. Rino shirahamwe rero ry'abakenyezi bavuga yuko bizi vy'amategeko naryo nyene riko ratohozwako kubijanye no gufasha muri ibi vyaha vyagirizwa uyu mugore, kuko urumva nibo nabo babikoze hamwe n'aya mabi bamukoreye yose, kugira ngo ivyabo navyo biheze bija habona. Ishirahamwe kandi ririko ratohozwa ko ikindi caha gikomeye cane, icaha co kugomba guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati, kubera kuko bo bavuga yuko ngo bariko baramukingira. Twabaza tuti mbega mu gihugu inzego zikingira abantu nizihe? Bati ni leta n'inzego zayo. Ni kubera ko uwo muntu mwamwakiriye mutari leta no mu inzego zayo bagaca banuma. Twababaza igituma ashobora gufata umuntu akuze bakamupfungira aho hantu ata kintu na kimwe ashobora adashobora kuhava, adashobora no kuvugana n'abantu ico kiringo cose,
baca banuma. Muhora mwumva yuko hariho n'abantu bahora bavuga yuko babuza biwabo. Iri shirahamwe rero riko riratohozwa ko kuko aho hantu ribajana kubapfungira riravuga ko atari rya mbere rikora ivyo bintu kandi ko atari rya mbere rijanye y'abantu bakababura imisi n'iyindi. Nta n'uwuzi yuko abo bajanye yo badatsinda babaniga mu nyuma tukumva ari bajya bumva ngo batowe ibiziga. Ayo n'amatohoza yimbitse azokorwa heza abandanye kugira turabe koko rino shirahamwe ryaduka mu gihugu kirimwo inzego ziri ku kivi zijeje gukingira abantu n'ivyabo. Ishirahamwe ryigenga rikaduka rigafata abantu rikabanyegeza rikabatunga muri buno buryo mubona bunyuranye n'ingene kiremwa muntu cobaho. Hanyuma uwo turagize Imana turamubona mugabo turafise igipolisi kirafise amakenga ko hashobora kuba hari n'abandi nkumbure tutabona bashobora kuba bahereye muri iryo shirahamwe tukumva abantu babatoye ikiziga canke handi kumbe vyakozwe n'aba bantu. Nico gituma amatohoza yimbitse agiye kubandanya kuri rino shirahamwe kugira ngo nabo ibi vyaha igipolisi kiriko kirabatohozako ivyemezo bikwiye baze baheze bashikiriza ubutungane nk'uko n'uyu mukobwa nawe nyene acaheza agashikirizwa ubutungane kugira ngo bubandanye akazi kabo.